Mu Rwanda inama y'igihugu y'umushikirano yaritegekanijwe gutangura ku munsi wa gatatu w'indwi yasibishijwe igihutihuti. Amakuru yaturutse mu bushikiranganje bw'ubutegetsi bw'igihugu mbere n'ay'abantu bari batumiwe yemeza ko iyo nama yasibishijwe. Asumta Kabuye yadufitiye inkuru y'idonido. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo byari biteganijwe ko kuri Petit Stade Remera hari hateganijwe ko abazitabiriye inama batangira gupimwa icyorezo cya COVID-19. Hari hashize iminsi mike bitangajwe ko iyi nama izabera muri Kigali Convention Center ikitabirwa n'abantu 500 aho kuba barenga 2000 nk'uko byari bisanzwe. Nta bisobanuro byatanzwe by'igihe izongera gusubukurirwa cyangwa se n'ibihagaze burundu muri uyu mwaka. Gusa muri iki cyumweru abayobozi barimo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, Minisitiri w'Ubucuruzi na Minisitiri w'Ubuzima bagaragaje impungenge batewe n'ubwiyongere bwa COVID-19. Mu minsi 13 ishize mu gihugu hamaze kwandura abantu 678 mu gihe bamaze gupfa ari 6. Ni umubare munini ugereranije n'uko ubwandu bwari bumeze mu minsi ishize. Hari byinshi abaturage bashobora guhomba kubera isubikwa ry'iyi nama, cyane cyane inama y'umushyikirano yajyaga ivugirwamo ibibazo binyuranye by'abaturage kandi bigahabwa ibisubizo. Bwana Sekanyange Jean Leonard uhagarariye impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu CRADO yabibwiye Ijwi ry'Amerika. Gusubika inama nkuru y'igihugu y'umushyikirano harimo igihombo ku baturage kuko ni ibintu byari bimaze kuba umuco ko buri mwaka abaturage bakurikirana inama nkuru y'igihugu y'umushyikirano kuko baba bizeye neza ko hari ibintu byinshi biri buganirwemo, hari ibibazo biri bubarizwemo ndetse hari n'ibisubizo biri buboneke bitewe yenda n'ibibazo bimwe na bimwe biba bitarahawe umurongo n'inzego zitandukanye cyangwa se bitarakemuwe n'inzego zitandukanye. Bivuze ko abaturage muri rusange baba bategereje n'amatsiko menshi kumenya ngo ni ibihe bishyashya muri politiki y'igihugu cyacu birimo bitegurwa kuko muzi ko ari naho n'umukuru w'igihugu ageze ijambo nyamukuru ku baturage kandi n'abaturage nabo bakabona ijambo. Ntabwo biba kenshi aho abaturage bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu bahabwa umwanya wo kuganira na nyakubahwa perezida wa repubulika. Sekanyange asobanura ko hari ibibazo basanganaga abaturage muri iki gihe bari biteze ko bizahabwa umurongo muri iyi nama y'umushyikirano iyoborwa n'umukuru w'igihugu. Ikintu abaturage bashobora kuzagarukaho ni ikijyanye nk'uko bisanzwe n'uburezi cyane cyane ku barimu. Ubona ko n'ubwo se mu minsi ishize babongereye 10% ku mushahara ariko byagaragara ko abarimu bakiri inyuma rwose mu bijyanye n'umushahara mu bandi bakozi ba leta abarimu bari bakiri hasi. Ikindi cyari kuzavugwa byanze bikunze ni ingamba zo kwirinda covid. Ibiciro by'ubutaka aho ubona byikubye cyane bishobora kuba ndetse binarenga n'ubushobozi bw'abaturage, aho usanga umuturage inzu ye yiyubakiye atuyemo n'umuryango we ashobora kuzananirwa kuyisorera, ashobora kuba yarayubatse afite ubushobozi ariko uyu munsi ubushobozi bukaba bwagiye bugabanuka kuko murabizi turakura, umuntu aba ari mu kazi ukagenda usaza ujya muri pansiyo. Rero ubone ko ibiciro by'ubutaka byarazamutse cyane uyu mwaka bibangamiye ndetse n'abaturage. Mu gihe inama yabisubitswe burundu abacuruzi baremeza ko baba bahuye n'igihombo kuko nk'abafite amahoteli bari basanzwe bungukira mu nama nk'izi zihuza abantu benshi. Bwana Nsengiyumva ahagarariye urwego rw'abafite amahoteli mu Rwanda. Ntabwo abari inkuru nziza kuko ku rwego rwacu iyo konsomasiyo uyu munsi iburijwemo. Igihombo cyo ntabwo wavuga ngo cyabura icyumba cy'inama hari ibyo bagombaga kurya, ibyo nibyo navuga ko mu by'ukuri hazazamo icyo gihe. Turavuga ati twe rwose uyu umwaka twabonye ntabwo dushaka gutekerezaho ahubwo turareba imbere. Inama y'igihugu y'umushyikirano yari iteganijwe kuri iyi nshuro yari kuzaba mu buryo butandukanye n'ubusanzwe, aho abantu bake bari kuzaba bari i Kigali Convention Center, abandi bari kuri site zitandukanye mu gihugu nk'iya Karongi, Nyaruguru, Kirehe, Gicumbi, hakiyongeraho n'indi yari kuzaba iri mu Ntare Arena. Mu nama yahuzaga urubyiruko rugera kuri 500 rw'imbere mu gihugu n'urwaturutse mu mahanga. Isubikwa ry'iyi nama riraca amarenga y'ingamba zikomeye zishobora gufatirwa mu nama y'abaminisitiri iteganijwe kuba kuri uyu wa mbere, ishobora kwigirwamo izindi ngamba zigamije gukumira ubwandu bw'icyorezo cya COVID-19 bukomeje gufata indi ntera. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Urakoze Asumta. Ku munsi wa kabiri w'indwi igice cya mbere cy'impunzi z'abarundi zizotahukanwa zivuye mu ikambi ya Nakivale iri mu gihugu cya Uganda. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR ryemereye Ijwi ry'Amerika ko abazotahukanwa barenga gato 200 bazotahukanwa mu ndege baciye ku kibuga cy'indege i Kampala. Abo bazohunguka barashima bakavuga ko ico bari bahunze cyaheze. Gusa hari n'abandi bakiri muri iyo kambi bamenyesha ko ataragera ko batahuka kubera bagitinyira umutekano wabo.
umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari Kampala muri Uganda. Iyo nkuru yaduteguriye igice ca mbere c'abarundi bagera ku 227 bagize imiryango 76 bavuye mu ikambi ya Nakivale kuri uyu wa Mungu bajanwa i Kampala ku mugwa mukuru w'Ubuganda kugira bapimwe ikiza c'umugero wa corona mu ntumbero yo gutahukanwa mu gihugu cabo kuri uyu wa kabiri. Kuri abo barundi akanyamuneza nikosa nkuko bamwe muri bo babibwiye ijwi rya Amerika. Yego tumaze kubona izo liste z'abarundi bari basavye bipfuza ko bosubira kubaka igihugu cacu, by'ukuri twarishimye n'umunezero mwinshi, kandi abarundi muri twebwe burya iyo tunezerewe turarira, nuko ivyishimo canke se iminezero iba yabaye myinshi, yabaye umurengera. Kuri ico gikorwa rero twakorewe bemeza ko igitumye bahitamo gutahuka ari uko ico bari barahunze caheze. Mu ntumbero kugira dusubire mu gihugu cyacu c'amavukiro, na cane cyane ko by'ukuri harimo umutekano bivanye n'ukuntu twabajije mu bakorege twasize mu gihugu, bakatubwira yuko by'ukuri amahoro n'umutekano bari twaje duhunga yuko ari sawa dushike mu kiriya gihugu cyacu. Uretse gusaba ko umutekano wabo ucungerwa bamaze gushika mu gihugu, hari n'ibindi vyifuzo batura leta y'u Burundi. Bodufasha tugakingirwa umutekano nk'abandi barundi bose, kuko tuzoba tugiye mu miryango yacu. Icya kabiri ko leta mvyeyi ikaba nkozi bakadusubiza mu buzi bwacu, by'ukuri twobikenguruka. Hariho abantu usanga basize amazu yabo, ugasanga nkumbe yarabomotse bivanye n'ibiza na cyane nk'umuyaga canke n'ibindi, canke ugasanga nkumbe yarabomowe n'abanzi abacanke bariya, bakaraba ko bosanurirwa utuzu twabo. Hari n'abandi barundi bariko basubira mu gihugu c'amavukiro, bari baramaze amashure yabo ariko batari bwaronswe akazi muri leta. Turifuza ko leta mvyeyi ikabaronderera ivyo bashobora gukora. Hari n'abandi bazi kwihangira imirimo, entrepreneurship. Turifuza ko nabo nyene leta nkozi yobama hafi. Umukozi w'ishami mpuzamakungu HCR gita impunzi ku isi ari Nakivale mu gikorwa cyo gutahukana izo mpunzi yabwiye ijwi rya Amerika ko imyiteguro yo gutahukana abo barundi igeze kure. Yemeza ko abagiye gutahukanwa arabavyisabiye ku gushaka kwabo. Naho biruko hari abandi basigaye muri iyo kambi ya Nakivale bamenyesha ko ataragira ko bahitamo gutaha kuko kuri bo ico bahunze kitarahera. Bagiriza abo bagiye gusubira mu gihugu c'amavukiro ko batumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Icyatumye duhunga ntikiragahera, ntabwo abivuze duteye, kandi turaremye ko tuzotaha ntihagera. Ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu, guhohotera abantu, ubwicanyi ndengerabutungane, kutaronka uburenganzira bwo kuja mu mugambwe ugomba, kudashikiriza ishingiro nk'uko wiyaguye, ivyo byose nta biri mu gihugu. Kaba n'abandi rero kandi batumwe na leta, umugwi rero warungitswe nk'ibikoresho, ubu rero ni uri ku gikorwa. Rero nta gitangaza kihari, nk'uko wumvise ibyatumye abantu bahunga bitandukanye, niko no gutaha impunzi zitandukanye. Mu kwezi k'umunani guheze niho hari habonetse impunzi zirenga 250 bashize umukono amazina n'imyidondoro yabo ku rwandiko banungikiye umukuru w'igihugu bahunze Evariste Ndayishimiye. Bari bamusabye ko yovugana na HCR hamwe n'igihugu cabahaye indaro kugira ngo batahukanwe. Ico gihe Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intora gati mu gihugu n'umutekano ari nabwo bwitaho impunzi, yabwijwe rya Amerika ko umukuru w'igihugu yumvise akamo kabo. Iyo kete rero twarumvise yuko yamaze gushikira nyencubahira umukuru wacu w'igihugu cacu. Ubushikiranganje burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nyene bashobore gutahukanwa. Ico twosaba nuko intambamyi zose zinaniza impunzi kugira zitahuke bazibuza gutaha mu gihugu cabo c'amavukiro, kandi kiri atari igihugu cabo, kandi atariho bamerewe neza kurusha, ko bobihagarika baze basubire mu miryango yabo, basubire mu matongo yabo, basubire mu buzi bwabo, babandanye ubuzima bwabo.
ishirahamwe HCR ryatangaje ko abazotahuka mu gice ca mbere n'ica kabiri bazotahukanwa n'indege. Umukozi wa HCR yemereye Ijwi ry'Amerika ko bazotwagwa n'indege y'ubutabazi bita vol humanitaire kuva ku kibuga c'indege ca Entebbe mu Buganda. Igice kigira kabiri kizotahukanwa ku munsi wa kane w'iyindwi atagihindutse ku nteguro ya HCR. HCR yerekana kandi ko Buganda burimwo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 48, ikambi ya Nakivale yonyene ikabirimwa abarenga gato ibihumbi 41. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika. Tugushimire Pierre Claver. Mwana kumviriza radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Mu mateka habayeho mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana akorera mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza, aratubwira kimwe mu byabaye ku itariki ngiyi ya 14 y'ukwezi kwa 12. Ku itariki ya 14 Ukuboza umwaka w'1961 Tanganyika yinjiye mu muryango w'abibumbye. Hashize imyaka 2 mu mwaka w'1963 yifatanije n'ibirwa bya Zanzibar. Kuva icyo gihe ibihugu byombi byagize intebe imwe mu muryango w'abibumbye. Kubera iyo mpamvu ku itariki ya 1 Ukuboza umwaka w'1964 ibihugu byombi byafashe izina rya Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania. Ku itariki ya 29 Ukuboza mu mwaka w'1964 Julius Kambarage Nyerere yabaye perezida wa mbere wa Tanzania na Sheikh Abeid Amani Karume aba vice perezida. Tanganyika yinjiye mu muryango w'abibumbye nyuma y'iminsi 5 ibonye ubwigenge, ubwo hari ku itariki ya 9 Ukuboza umwaka w'1961. Icyo gihe Julius Nyerere yari minisitiri w'intebe y'ishyaka rye National Union Party NUP, rimaze gutsinda amatora ryegukanye intebe 70-71 mu nteko nshingamategeko. Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania yagiye mu nama rusange z'umuryango w'abibumbye ndetse no mu nama y'uwo muryango ishinzwe umutekano ku isi.